byanditse ngo iyo umuntu atewe agasenga ameze nk'igisagara gitoya gisambutse iki gisambutse inzitiro ikicugarirwa abantu b'Imana bibagiye umwanya wabo hari ibibasamaza igihe cyacu n'igihe cy'amajambo wariwe wese arakiritika ukabyiyumvira hari abavuga ibyo bazi n'ibyo batagize gute ibyo batazi igitabo cy'abavugishwa n'Imana Yoweli igice cya 2 umurongo wa 28 harabarambika oya none tuguye hanyuma y'ibyo nzosuka mpwemu wanje ku bari n'umubiri bose abahungu banyu n'abakobwa banyu bazovugishwa nanje abatama banyu bazorota inzozi imisore yanyu izobona ibyo yeretse kandi n'abagurano banje b'abahungu n'abakobwa muri iyo minsi zobasukako mpwemu wanje Yesu nashimye. Aya majambo y'Imana tugiye gusangira tumaze kumva muri uno mwanya. Uyu n'umukozi w'Imana Yoweli iyo bavuze ngo hanyuma y'ibyo wama uca wibaza iki hanyuma y'ibiki hanyuma usibyo mwibarira Yoweli igice cya mbere turaba ibyo bintu batubwira ibyo ari byo. Igice cya mbere handitse ku murongo wa 2 ati nimwumve ibi yemwe batama kandi mutega amatwi namwe ababa mu gihugu mwese. Mbega hari bimeze nk'ibi byigeze kubaho mu bihe byanyu canke mu bihe by'abasogokuruza ubidondera abana banyu n'abaze babidondera abana babo abana babo n'abaze babidondere abuzukuruza. Miranga y'inzige zikegeta yariwe n'izararaye, miranga y'izararaye yariwe n'izitaragurika, miranga y'izitaragurika yariwe n'iziyigiza. Aha bavuga igitero c'inzige. Simba gato hajya mu gice cya 2 guhera hajya ku murongo wa 1. Nimuvugirize inzambi Siyoni, muvugirize induru ku musozi wanje wera. Ababa mu gihugu bose bahinda agashitsi, kuko wa munsi uhoraho uje ushitse hafi, munsi w'umwiza n'umuzimagiza, umunsi w'ibicu n'ibipfungu. Nk'uko umutenzi utambika ku misozi, niko ihanga rihambaye ritumbutse. Ntihigeze kuboneka irimeze nkaryo, kandi no hanyuma ntarizobaho nk'iryo uhereye none ukageza ku iherezo ry'ibihe. Mu rugendo urayigize imbere yabo, kandi nyuma yabo hasigara haraka ibirimi byabo. Mbere yabo igihugu kimeze nk'itongo ryo muri Edeni, aho inyuma yabo hasigara ubugaragwa bw'ibitongotsi, reka ntawe uzobakira. Kuri ndwi birasa nk'abahizi, urenze inzitiro z'amabuye nk'abagabo b'abarwanyi. Umuntu wese aramiriza imbere yiwe, ntawizambutsa. Aba ni igitero. Iyo tuvuze igitero murabyumva aha Yoweli yabanje kuvuga iki gitero kigiye gutera igihugu, akigereranya n'inzige ngo izararaye ngo n'izitaragurika. Igitero kiyigiza ibimera bingahe? None hacakurikira iki? Hakurikira inzara. Inzara nimbi, ariko nimbi cyane intambara. Yaciye avuga iki gitero Imana. Jambo ry'Imana rivuga ngo nk'uko umutwenzi useruka, niko ihanga rihambaye ritumbutse rije gutera igihugu cya Isirayeli, ubwoko bw'Abayuda. Uno munsi hategwa abantu. Mbega ishengero ryashaka gushikirwa n'ibitero ibitero
nibajije ni gute Imana ireka ibitero bikaza mu gihugu? Ni gute Imana ireka ibihungabanya ishengero bikaza kandi ari ishengero ryayo? Iyo ishengero ryibagiye ico rijejwe. Iyo ishengero ryibagiye umwanya wayo, ishengero rimeze nk'umugore afise umugabo. Iyo ishengero ritagiha ikibanza ca mbere Imana, Bibiliya iciryita maraya. Muzosoma Bibiliya ngo ntaho mutasambaniye ku mpinga z'imisozi no munsi y'ibiti bitotahaye. Bantu b'Imana batagiha ikibanza Imana, ariko bahaye ikibanza ibindi. Mbe Yesu akwiye ikibanza ca kangahe? Aragifise. Hari ikibazo gikomeye, biroroshe kwishura mwego. Mbega umwanya wiwe arawufise? Iyo adafise ikibanza ategura intambara, kandi rihanga agigimuye riza rihanga ry'ibihizi, ihanga rya Ruburakigongwe, ngo imbere yaryo igihugu kimeze nk'itongo rya Edeni ryo muri Edeni, haba hagitotahaye. Aho ritarashika wareka aho ricaye hasigara harakika, haraka umuriro n'ubugaragwa, ibintu bikononekara. Ngo mbega ninde azobakira? Ninde azobakira? Ibi nivyo vyatumye umukozi w'Imana Yoweri ahaguruka arabwira ishengero, ararigabisha. Somaliya ku gice ca mbere 13. Yemwe baherezi mukenyereke. Igice ca mbere mu 13. Uko ibi bigiye kuza, ishengero rigeze habi, harakeneye ko abaryo bagira ico bagira gute. Yemwe baherezi mukenyereke, murire namwe abasukura ku gicaniro nimuboroge. Enda nimuze mukesha ijoro mwubaraye, mwambaye amagunira, yemwe basuku b'Imana yaje. Kuri 14, mushinge igihe cyo kwisonzesha, mutangaze hari ikoraniro ry'agahebuza. Mwabashinga ntare nimukoranye ababa mu gihugu bose, baze hehe mu ngoro y'Uhoraho Imana yanyu, mutakambire Uhoraho. Igikorwa iyo tubona hari bitariko biragenda neza, hariho igikwiriye kugira gute. Yemwe baherezi, Bibiliya ngo twebwe turihanga risa gute? Inyegu uhoragize gute? Dukoranije kuba abami n'abaki. Harageze kwitangazo risohoka. Abantu b'Imana bambara amagunira, kuko ishengero iyo rigize ibirisa amazi haba habaye akaga. Abasenzi basubire ku kiti, ariko abasenzi basenga ikindi gihe bakabireka, sityo? Abasenga bakagira gute? Imyanya yo gusenga ikabura, kandi iyo ubunze inyuma haza ubugaragwa. Byanditse ngo iyo umuntu atewe agasenga ameze nk'igisagara gitoye gisambutse gisambutse inzitiro, ntikicugarirwa. Abantu b'Imana bibagiye umwanya wabo, hari bibasamaza. Igihe cacu n'igihe c'amajambo, wariwe wese arakiritika ukavyiyumvira. Hari abavuga ivyo bazi n'ivyo batagize gute, ivyo batazi. Turacanamwo, turasubiranamwo, birononekara. Ariko maze imisi niyumvira, ni gute abo mw'isi badusumvye ubwenge? Ni gute abo mw'isi badusumvya kwisuganya? Ni gute abo mw'isi badusumvya kwitegura? Kandi twitirirwa
Kristo twitirirwa Imana mw'ishengero isakuza ikaka ikibanza mw'ishengero amajambo adafise ishingiro agafata ikibanza tukavugavuganana. Mbe abagize umugambi hari indani mu rutonde wowe urutwo bapfa sa bobura utuntu batariko barahuriza ariko mu gihe cy'amatora ivyo barabikinisha ivyo bapfa babisiga hehe babisiga hano bavuga bati tuzokora ivyo baniki we kumbira hariya nawe kumbira aha nawe fata hariya barakora ijoro n'umurango usanga na telefone atacitaba nta mwanya bagize gute bakeneye iki bakeneye intsinzi kandi intsinzi itajegajega barakora barakora kandi bose bavuga ibitagenda neza bazosura bicare hamwe ivyo bateguye biriko biragenda ndabaza ishengero tweho duhagaze gute bishengero nta kibazo dufise sa duhagaze gute kabiri kuri 12 enda naho bigeze niko hora hagize nimungarukeko n'imitima yanyu yose mwisonzesha muri ramoroga imisi yanyu imitima yanyu abariye gutabura ariko si impuzu zanyu kandi mugore kura Imana yanyu kuko ari nyabuntu y'imbabazi itera kuraka igira ikigongo cyinshi kandi yigaba ngo ntizane kibi. 15 nimuvugirize inzambi Siyoni mushinge igihe cyo kugira gute mutangaze hose habikorane ry'agahebuza mukoranye abantu mwezi ikoraniro mwegeranye abatama mukoranye abana n'abakiri kw'ibere umuntu umukwe nasohoke mu nzu yiwe n'umugeni nave hehe uwo ari we wese mw'ishengero harageze ko apfukama akagira gute n'umukwe ariko iminsi y'umukwe nagira gute nasohoke ave mu nzu yiwe n'umugeni nave mu nkino ngo nibitangaze nibivugwe hose vyamamare kuko kumbure uhoraho yokwigarura. Igihugu cari gifise ibigihanze nk'uko ishengero rya Kristo no munsi rifise ibigize gute biri hanze kandi Imana iracafise inkomezi zo gukora. Amen. Igihe twokwisubiramo tugasubira mu mwanya wacu kuko twaratakaye turageze kure bantu b'Imana ikibanza c'Imana n'iteka ry'Imana mu bugingo bwa benshi cyarabuze turageze kure. Ubu ni igihe cy'amajambo amakuru tuzoyarondera ku mbuga mbega kuri YouTube bavuze iki kw'ishengero ryacu mbega kuri Facebook bavuze iki haco batangaje kw'ishengero ivyo bizodufashe tugaca tukabihanahana si igihe c'ivyo n'igihe c'uko twambara amagunira igihe cyo gusenga kugira ngo ishingiro ry'Imana ritabara kuko hanyuma y'ivyo amen hari message nziza nitwahagarara muri iki gihe kibi kigihe cy'amagorwa kigihe cy'amajambo kigihe cy'agasuzuguro kigihe cyo gutenamo nitwahagarara neza hanyuma y'ivyo Imana irashaka gusaba imuriro irashaka guhindura ibintu ni hanyuma y'ibibazo
hanyuma y'ingorane, hanyuma y'intambara, bisaba kwishengera mu bihe bigoye. Shengero ry'Imana muri bihe bitatanye, bimenye ingene ryifata, kuko tuzotabarwa. Shengero ry'Imana rizotabarwa. Imana izosukira mwemu abahagaze neza muri iki gihe kigora amazi. Nabigeranije ni ishengero rimeze nk'irigeze ku mugogo, hejuru y'uruzi runini, riri ku mugogo. Umuntu wese azosamara azorugwa. Igisigaye ca tombora ni igihe c'uko abantu b'Imana bahagarara nk'abantu b'Imana. Nitwasamazwa n'ibi na biriya tukibagira Imana, uzosamara azogira gute? Hazorugwa. Ariko reka ndarika ishengero, mpemu yera yatanzwe guhagararira ishengero n'iki gihe cyacu ca nyuma. Mpemu yera yatanzwe ngo yigishe ishengero, abishitse ku kumenya ukuri kungahe kose. Mpemu yera yatanzwe ngo twibutse ibyo yasobuze bingahe byose, kandi ngo atumenyeshe ibigiye kugira ngo byanditse ngo ibanga gihoraho rifiswe n'abandi, rifiswe n'abandi bagabo abamubaha. Amen. Nahibaza ari ibibazo bakomeje kubaha. Mana nishimye. Mpemu ibanga ryiwe abazomenyesha ibigiye kuba n'abamukumyeko, n'abatasamajwe n'igihe, n'abatiyubagiye. Iki gihe abera bazokireba. Yesu yaravuze ngo ishengero ryanje ryubatse ku rutare, n'amarembo y'ikuzimu ntazogera gute. Gabanya amajambo, gabanya isaku, gabanya amakritike. Icyo dukwiriye no gusenga kugira gute abantu usanga ikimenyetso cy'uko bubashe iby'idini ryabo uzogisanga ngaha harirabuye. Bo mukristo kwe kwirabura hehe? Kwirabura hatazi ibikombe uko muhereye. Uraraba ari mapi yawe ngena se aratuka. Ko dukwiye gusenga, mwasi yaraduteye atwaka bya bihe byacu byiza byo mu 1980 byabikore. Twongere twinginge Imana tugarukane ibihe byiza. Nitwasenga mpema zose, hanyuma y'ibyo nzosuka mpemu wanje kuba iri mu buri bangahe. Bene data, inyuma y'iki gihe kibi abera bariko baracamo, inyuma y'iki ntambara abasenzi bariko bahura nazo, inyuma y'ibi bibazo abakozi bariko bahura nazo, nitwaja ku mavi twitege ibihe byiza. Inyuma y'ibihe bibi niso zamahazi ibihe byiza. N'icyo habaye umutwenzi w'imbwa hakurikira umutwenzi w'inka. Ariko yo kuza umutwenzi w'inka biranditse ngo izuba ry'ubugororotsi rizobarasira rifise ugukiza mu mababa yaryo, abahungu banyu n'abakobwa banyu bazovugishwa. Niyo twahindukira Imana turiteze ibyiza byose Imana izodukorera. N'aya majambo y'Imana n'ubusa twosangira iki gihe cyacu nico gusenga. Mpema zohabwa abagize gute hasi, abamurondera, abacumukuye, abagerageje, amajambo ahagarika, uvuga ibyo utazi hagarika, urwanira ibyo utazi hagarika. Turi mu bihe bibi, harageze ko twibukira ku mavi tubwira Imana tuti Imana ishengero ni iryawe, abakozi n'abawe, tabara. Kandi nihaze igatabara twese tuzobibona. Imana ibahezanye. Tuya dusenga Imana. Turahe ikaze umuntu ati n'abasamara bene byangiriye nawe, ubugingo bwanje ntibwatungana, sinabereye Imana gahoro, sinyisenga, sinkihamagara Imana, ncana n'amajambo, ndi umunyarusaku, mvuga ibyo ntazi, ibyo niyumviriye, ibyo numvise mu kirere, ibiyerera n'ibyo cavuga. Uyu mwanya sigihe cyabe n'ibyo
ishengero n'igihe cyo gushema ry'Imana ritungana amaraso ya Yesu akeza umugeni tugahamagara Imana ikaba mu ruhande rw'ishengero kandi iri mu ruhande rwacu ntawe uzogwa ishengero ry'Imana ngo rishobore. Imana mwese urahezagire.